kaze rero ku nkuru yose uko igiye imeze mu vyara bibaye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ejo amasaha yo mw'ijoro, amasaha nko guhera mu masaha ya samoya n'inusu kuduga gushika mu masaha ya satatu, mwarumvise ibibomborana ibiturika bikomakomeye cane mu gihugu cacu c'Uburundi aha mu gisagara ca Bujumbura, aho amakuru yaciye yamamara mu kanya gatoya yuko hari mu bubiko bw'inkoho za gisirikare. Aho ni mu gihe bamwe batanguye kwiyumvira yuko yoba ari coup d'etat ibaye mu gihugu c'Uburundi, abandi bakiyumvira ati vyoba bibaye mu gihe Bunyoni Alain Guillaume Bunyoni generale araye arekuwe, abandi bakiyumvira ati ni kubera ko perezida wacu w'igihugu c'Uburundi yaramaze imisi atari ngaha mu gihugu c'Uburundi none baba bamukoze coup d'etat, ariko sivyo namba, ntiyari coup d'etat ahubwo vyari ibisasu vyari mu bubiko haca haduka inkongi y'umuriro ikomeye cane, aho yaciye ifata ibisasu bitangura guturagurika, bitangura gukwiragira mu gisagara ca Bujumbura. None wokwibaza ati mbega ivyo bisasu ntaco vyahitanye? Ivyo bisasu nkuko mwavyumvise, nkuko mwabibonye, vyaraturaguritse cane gose kandi vyarazanye ingaruka mbi mu banyagihugu, vyazanye ingaruka mbi mu mihana, aho ku Musaga dufatiye kwanza mw'ibohero rikuru rya Bujumbura mu Mpimba, aho hariho abantu mu bagabo abantu bashika 3 bapfuye abandi barakomereka, ndetse mu bagore aho hari abadamu benshi bakomeretse, ndetse hakabamwo n'abadamu bamwe bapfuye, aho ni hafi yaho ivyo bisasu vyaturikiye. Hama duteye intambwe gatonya uko twagitembereye mu mihana y'abagenzi aho ku Musaga, hariho amazu menshi yononekaye ndetse n'abantu bamwe baragize ingorane. Dutandukaniye ino hakuno muri komine Ntahangwa, aha mu Ngagara vyaragize ingaruka mbi kuko hariho kimwe caguye aha mu Ngagara, duca dusimbira haruguru mu Gihosha, carahitanye umukozi yaragize ikibazo n'umwana yari mu nzu aragira ingorane, ndetse n'umudamu aha hafi nyene ya zone Gihosha, n'umudamu yarashoboye gukomereka ku matako. Ca dusimbira ngaha mu mamo ya Gisandema aho bita benshi mu Gasenyi, aho ku gituro c'amabisi, aho naho nyene cahateye ingorane ikomeye cane. Umukobwa yari aryamye mu nzu, camusanze mu nzu kimukura ku mutwe, basangana igihimba kigaragara, umutwe ntibabonye iyo watarukiye. Aho duca dutembera, twatembereye turaja muri Taba turaraba, turasimbira hirya, twagiye gusanga naha amaja kuri Gare du Nord twinjira muri Mirango, naho nyene carazanye ingaruka mbi zikomeye cane. Aho rero ca twibaza ati mbega vyari bimeze gute, mbega vyari vyifashe gute? Aho ca twifata abantu benshi baracimvira ati yoba yari intambara yiteye, vyoba vyari ivyago vyari biteye, mbega baba ari abasirikare bari bateye igihugu c'Uburundi? Oya namba, si igisirikare cari giteye igihugu c'Uburundi, kandi sinakuri itari ibaye, kuko twaciye twakira urwandiko ruturutse ku mukuru w'igihugu ruriko ruza ruremesha abanyagihugu, rubabwira ati barundikazi ndetse inshuti z'Uburundi muri mu gihugu c'Uburundi, nimuhumure mutekane kuko ntabwo ari intambara yabaye mu gihugu c'Uburundi, Uburundi buratekanye, ahubwo ni umuriro wadutse mu bubiko bw'igisirikare canke mu bubiko bw'ibigwanisho vy'igisirikare. Uwo muriro wadutse rero turasavye abajejwe umutekano babandanye kuzimya no kwitaho amahoro y'i Burundi. Aho rero ni mu rwandiko rwaraye rushikirijwe n'umukuru w'igihugu nk'uko mugwibona ngaha uko urwo rwandiko ruvuga. Twatembereye rero ku bantu bamwe bari mu gisagara ca Bujumbura, aho benshi bita muri ville, tubabaza uko vyari vyifashe. Benshi bariko bararira, bamwe bavuga ati twaribwe kuko bataye amaduka yuguruye, abariko baradandaza bataye ivyabo bidakingiye, abandi nabo bavuga ati twaraye turushe cane kuko barirutse birenze, bakoresheje inguvu nyinshi kuva muri ville bataha iwabo, ko ntibari bafise ingene bashobora kwiyunguruza. Ariko n'ubu twagiye ku banyagihugu bamwe baravuga ati turacafise ubwoba, kuko aho twashika ku bituro vy'amabisi muri ville twasanze ata amabisi ahari, ndetse amabisi amwe atariko aranakora, ndetse n'ahantu hamwe hatuguruye, harimwo ibiro bimwe bituguruye. Abantu n'ubu baracafise ubwoba, bavuga ati ntituzi neza yuko woba ari uwo muriro gusa, hoba hariho ikindi cihishije inyuma cotuma uwo muriro usubira kandi gutera, canke ugasanga intambara iviriyemwo. Rero twatembereye aho hamwe ahari ivyo bitwaro nkuko mubona ngaha ku mafoto, yuko twasanze hariho bimwe vyafuvye, aho umukuru w'igihugu yaciye asohora itangazo rivuga ati turasavye abajeje intwaro babandanye guhimiriza abana bo mu mavakansi, abana bato birinde, ntibatore ivyo batazi, baba abana bagenda batoragura
ivyuma baja gushora bindi ntibatoragura ivyo batazi kuko hari ibisasu bimwe bimwe bitaragaragara bitarabonekana aho vyagiye biragwa n'ubu bakiriko babirondera. Abana rero barasabwe kwirinda kudatoragura ivyo bisasu kuko bohava babitora bagasanga birabaturikanye. Twatembereye ku Musaga, turatembera muri Muha, turatembera aha muri Ville, turatembera muri Kinindo, Kiriri, ndetse turashika ngaha mu Bwiza, turashika Nyakabiga, turashika Buyenzi. Aha hose twako tugera turaba uko umutekano wifashe, uko ibintu bimeze. Abaturage bamwe bamwe baratekanye canke abanyagihugu bamwe bamwe baratekanye, mugabo abandi nabo batekewe n'ubwoba, bafise ubwoba. Hariho n'abatakundiye ko abana babo bigira basohoka kuri uyu munsi, biriwe mu nzu, babugaraniye mu nzu. Abandi nabo bariko batembera bavuga ati reka turabe ko abacu boba bagikomeye. Aha rero mu gisirikare tuvuga ati twashaka gusaba yuko ahubwo abanyumba kumi, aba musitanteri bohimiriza abadekartier kugira ngo bakomeze kuraba mu mihana ko atabisasu vyaba bicinyegeje mu mihana, vyaba vyaratembagariye mu mihana, kuko batazi ingo vyoba vyaraguyemwo kandi batazi naho vyoba biri, batazi ivyafuvye aho biri. Ni inkuru tukibandanya gutohoza mugabo muri bike bike murabona ko twagiye turabona bike bike aho vyagiye biragwa, nako batanguye kuza baragira kuza baravyegeranya nkuko mubibona ngaha ku mafoto. Aha naho nkuko mubibona muri no video ni ingene abanyagihugu bariko biruka cane, bahungabanye cane, aho ata modoka ziko ziraca mu mabarabara, aho ata amataxi yaboneka canke amabisi, ariko abanyagihugu bagenda biruka n'amaguru. Mukomeze mukurikirana urubuga rwacu rwa Kristo tubandanye kubatohoreza amakuru.